Hello les amis, sangwa amahoro amagara meza n'amafaranga ndabahaye ikaze cyane. Omudishanyima nizeye ko meze neza bagenzi. Aho ndi ndacari Nairobi, ariko reka gato kubyongeye kubabwira ubusi by'i Nairobi ahubwo n'ivyi Tanzania. Icambere nuko ku bantu bakunze gufata ingendo mumenya ko Tanzania yuguruye imipaka yayo ku munsi w'ejo itariki 12. No munsi turi 13. Tariki 12 yaruguruye imipaka, no munsi abantu barashobora kurengana neza bakabananya mu byo barimo. Hariho nk'abantu bari za Kenya, za Uganda cyangwa bari Tanzania nyene kunyene byasa nkaho bapfungiranywe, ingendo ntizashoboka. Naje ubwanje nari Nairobi byaranse ko mvaye kubera ko nta nzira yari ihari. So ariko rero ikintu gishashe nababwira nuko mu gihugu ca Tanzania muzi ko gisanzwe kiri ku mazi y'Inyanja ya Ocean Indie, bafise ikivuko kinini cyakire ibidandazwa biba bivuye ku mugabane cyane cyane wa Aziya. Rero burya ibihugu byinshi niho bisumira, nk'u Burundi burahasumira, u Rwanda ruhasumira, za Uganda zose ko ntizikora ku mazi, Kongo, za Zambia, abo bose barahasumira cyane. Mu byo bahasumira iyo baramutse bugaye imipaka, ibyo bihugu birashobora kugira ingorane. Kamuzi ko nka twebwe nko mu Burundi igitoro cyinshi niho kizanana, iyo baramutse bapfunze rero kiba ari kibazo, biraheza bikagira ingaruka no kuba inyuma ya Tanzania, donc atari abatanzania gusa, ariko n'abatanzania nabo ntiyabuze ibyo bakeneye hanze, ico gihe badasubira kwinjiza, kuko nivyo bumva byinshi dusumirayo nabo nyene byaje bivuye hanze ya Tanzania. Donc ndavuga muri ibyo bihugu byinshi biri ku mugabane wa Aziya. Ariko rero akantu karyoshe ku bantu bari muri Tanzania cyangwe abanyatanzania nyene nuko ibifungurwa byakorotse igiciro cyane, ku biciro biri hagati y'ibice 3 n'ibice 4 kwijana byuko byahora bigugwa. Donc nyimba ari nk'umuceri wagugwaya bacumenya ko wakorotse ko ibyo bice bingana gutyo. Ibyo tuvuze ibifungurwa murazi bugi igihugu cyose ugira gitera intambwe kibanza kwihaza kameme mu bifungurwa. Iruhande yuko Tanzania bugifise byinshi ishora, bagenzi irarima cyane, kuko nkino muri Kenya nabonye hariho ubwoko bw'imiceri myinshi, muga n'ubundi wa muceri bita umutanzania nawo ni none gumuzimvye. Nico kimwe no mu Burundi umuceri bita umutanzania ugumuzimvye gusumba. Rero urumva ko iri kirafasha ibintu bijanye no kuyubaka, biciye mu byo bafungura. Ibyo bafungura igiciro bakimanuye ku rugero runini cyane. Ego ariko kandi ikindi no babwira mu gihugu ca Tanzania, kubera izi mvururu zari zihari, ukabona ko itariki ya 9 Kigarama canke le 9 Décembre ari umunsi igihugu ca Tanzania misi yose bama bibuka ukwikukira, ariko ubu bikaba byaje bitandukanye nuko byahora ku bintu bijanye na ntuze ya na kandi nakurihiye amahera uza ko ya murantunga hari hitezwe imyerekano cyane kandi yarabaye n'ubundi cy'itariki ya 9, muga n'inyuma yaho omengo ibisa nk'ibihano byarakomeje, kuko guverinoma nawe yabwizwa kwikingira. Donc nico bituma yari yakuyeho internet mu gihugu cyose, ikuraho n'umuyaga nkuba mu gihugu cyose, kugira ngo habe ubwirinzi, igipolisi n'igisirikare gikore. Kubw'ivyo rero harapfunzwe abatari bake, hagaritswe abatari bake, hari abakubiswe, hari abakomeretse. Mukamenya ko n'itangazamakuru itabananje rikora neza, kuko internet no munsi bijya isa nkaho yamaze kufatana n'ubuzima. Iyo rero ivuyeho hariho byinshi biprangana, ibindi ntibisuye kumenyekana. Na cyane ko Tanzania ni igihugu gifite access ku mbuga nyinshi za internet. Umva abo twita ba influencer iyo bavuze bageze ijwi kure, bityo Tanzania nayo irashobora kugira ubwo bati abantu bashobora kugumura abantu, bashobora kwereka amahanga ivyo turiko turagira ngaha
bityo rero kadukureho internet iyo rero ikaba yari yakuweho ariko n'ibikorwa kandi bindi byarakuweho imirimo irabanza irahagarara gatoya ariko ku munsi w'itariki 12 n'uvuga nyuma y'iminsi 3 igihugu cace cugurura imipaka ngo abantu bashobora kurengana bikagenda neza rero ari mu majambo presidente umwuba wa Samia Suluhu Hassan ashikiriza babwira abenegihugu ko n'umwanya wo kuyubaka umwanya wo gusambura ati ibikorwa byinshi biri muri kino gihugu byubatswe igihe kirekire nta myerekano yo kuza kubisambura kora gusubiza inyuma itunga rusangi igihugu kigezeko ariko mukamenya kandi ko leta zunze ubumwe za Amerika naco n'igihugu gihangange cyahisemo kuza gufatikanya na Tanzania kugira ngo bemvestise mu bucuruzi buduge cyane ariko kandi ibyo byose bigafatira kukuba bashaka kubaka imigenderanire myiza mu gihe cya Magufuli atariko byari bimeze Magufuli ibyo kugirana imigenderanire n'ibihugu rutura yabona ko bihomvye igihugu agashaka ko abanyatanzania biyubaka ubwabo batarinze kurindira ibizova hanze ya Tanzania bityo rero leta zunze ubumwe za Amerika ziserukiye n'umushikiranganje mu byajejwe arimo affaire yaje kudiringa na presidente Samia Suluhu Hassan ivyo bikaba byabereye Dodoma aho leta zunze ubumwe za Amerika mu bijanye na business zigira zinvestise miliyaridi 13 zirenga 13 n'ibice 4 z'amadolari y'abanyamerika murumva ko business bagira bayishire ku rundi rwego mugabo kubwa Magufuli yavuga ko ivyo bikwiye gukorwa n'abanyatanzania pana abaje bava hanze y'igihugu ariko rero muri imyerekano kandi oni mu bijanye n'agateka kazina muntu iratera ivyatsi cyane Tanzania ikavuga yuko yahohoteye abantu ati ukwiyamiriza ivyo abantu badakunda ivyo badashaka ivyo bafite uburenganzira ni mwari mukwiye kubabohira amaboko imugongo canke ngo bapfunge kuko bashatse kugaragaza uko biyumvira ariko kandi agariko arakogwa amatohoza ya Loni amatohoza mu buryo bw'ibanga canke mu buryo bwigenga kugira ngo hamenyekane ivyononwe n'inzego za leta ndavuga nk'igipolisi n'igisirikare ivyo ariko rero Madame Suluhu Hassan president wa Tanzania wakavuga ati muduha kanya ibintu tubisubize ku murongo ariko tugamije ko abanyatanzania twiyubaka nuko ibingira nivyo no babwira ariko mukamenya ko kandi kine gihugu ca Tanzania akandi kantu ngira ngo nocishamwo umwaka wa 2025 ugiye kurangira no mwaka igihugu ca Tanzania cagize visibility ku rugero rwinshi kubera ko kuri izo mpamvu zibiri itariki ya 29 gitugutu canke ukwezi kw'icumi niho habaye amatora niho imvururu zatanguye Tanzania itangura kuvugwa ku isi ariko nuko itari kwivugwa ko ivyiza ariko ivugwa ko ibijanye n'ubusuma bw'amatora ikavugwa ko guhotera abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi no muri ibi nkuno munsi nubwo iyo myerekano yahagaze abarongoye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi aribo bita Chadema uyu mugambwe uvuga yuko ubu hakwiye kubaho intwaro y'imfata kibanza transition hama amatora subigwemwo ati kuko agiye yabaye amatora burya n'ubusuma 100%. Umugambwe n'umugambwe ugira kabiri igihugu ca Tanzania munini ufite abayoboke benshi inyuma y'uri ku butegetsi wa Chama cha Mapinduzi ibi nivyo vyibanze mu menya ariko kandi ikindi cyatumye Tanzania igira visibility mu buryo buri positive naho uyu mwaka wa 2025 ni abaririmbyi bayo bakoze ibiteramo ku rwego mpuzamakungu aha murabona nk'aba Rayvanny ba Harmonize bande ba Diamond n'abandi benshi bakoze ibiteramo mpuzamahanga benshi barabikora ku mugabane wa Amerika ku mugabane wa Aziya ku mugabane wa Buraya ivyo rero byaratuma ryazina rya Tanzania rivugwa inshuro nyinshi hoho byari mu buryo bwiza ariko kandi kuva 2009 ubu naho Tanzania ikaba yari kiravugwa cyane ku isi mugabo atari mu neza ahubwo ari mu kuvuga yuko yakandamije abanyagihugu.
nuko ari niyo makuru ya Tanzania no babwira yihuta kubashaka gufata ingendo ubu haruguruye hararengana nawe utaha duhure mu biganiro by'ubutaha nize ko magize subscribe kuri chaîne gatubandanye duhana bishasha durakeneye kumenya ibintu biriya iruhande yuko tuvuga duti turakeneye iterambere turakeneye kwiyubaka mu buryo bwa development personnel mugabo ni nangombwa ko tuza turamenya mbiti mbega hajya bimeze gute hajya naho bimeze gute maze biheze bitworohera kumenya aho twokorera ushobora kuba uri muri Tanzania umenye uko muri Kenya hameze usanga niho uje gukorera umenye ko South Africa hameze usanga niho uje gukorera umenye muri Aziya mu bihugu by'abarabu ko hameze usanga niho uje gukorera so that's why nahisemo ko hari byinshi n'uburi nzoza ndasangiza abantu biciye kuri no chaîne ya Home Dishandima ndabakunda cyane rero naho butaha twizere ko mwagize mwiyabonesheje kugira ngo tumujyango munini wabahora basangira ivyigwa n'ama information donc dukeneye kuba update mu buryo bwose bushoboka naho butaha rero saluti ndabakunda cyane bye bye